Parcem gatuje kurima amafaranga ya Parcem sayo kuja kurima hanyuma rero jewe ndima Nshaka nta untegeka umwuga wanje Jesu kurima abawujejwe barawukora nzobasigurira ingene hoteli imbere Jesu ndejwe kurima kandi nta umbwira ngo nime ku gahato bavyumve urima narime abandi bakora ibindi akazi karagabuye sera division du travail bacishura une fois pour toutes hanyuma naho nurima ntawe nza gusezera ugira meje kurima ntaza gutelefona umushikiranganje kana ngo burya jengeye kurima nurima itongo ryane ntaza gutelefona iyo ankete wayigize dabora abona ko ntari itongo ry'iwanje waje ndarikoza ryo mu muryango nzaza gutelefona ikintu ntuze kafuyaje institutionnel ihari kafuyaje institutionnel nukuvuga inzego nyinshi zibirara baro keshera abazumwe bakirundi ngo abahigi benshi bayobeza imbwa wewe uzokuma ngo ministère de l'agriculture yaho odeka yaho hayro bureau d'études gusa zike muri présidence yaho bose nikaba odeka yoyo ni acteur ame metarigrateur umugasanga kaje wazo mushikana mushaje buri ngibwo uruzi ngo twenguje ngo ntibutara ngo baza odeka biro strategique kabura inzego zimaze kuba nyinshi bwo ziri ya competition kuko abahigi benshi bavuga ngo babizimya niko bica bigenda rero zitaziba mbi cyane zikabaza tutavuze iby'ubushakashatsi ingaruka ari kubarimi igihe bari kubaragira gute batiba guhebwa niki bizariki wena kujoro niki niko nakubwira nti ubuzigitoro atakaza kufisa amadovize yo kutagura kukibira ubyononera iki we none nturiga cyo ico twazo kimaza no mwana cu igabu tutaye amadovize yo kabi tarikira itasi to bakuheze nkabitora ariko bayagutse itarashoka yuyo bari kirateba bakubwira ko ari stoke sindavuga ngo ni 70 n'amatona ngaye mugabo irahari kandi konsista hari yagira shoka rukigo umba hagataje ko nibi byu bitaragenda neza uwo tuvuga hari maze bavuze ngo agenze nkunze n'abashinwa sinzi tuzora yuzo bitarabija mugabo nkuwa amadovize ya mbere y'amaka iriko yatakuzarashika uca wiyaranda ko dufise ko bime gitororero ibyo tubinyarutse amadovize ikatangure gushika hakiri kare ntaza gukrea angap mu bisanzwe nko mubizi igihugu cacu kirafise ingwani mu bijana amafaranga y'agaciro redovize kandi iyo ntambamye igihugu ry'amadovize ni intambamye ikomeye mu iterambere ry'igihugu bavyanka bavyemera arongo igihugu canke n'abantu bose babitahura ikibazo cy'amafaranga y'agaciro ni intambamye ku gihugu gushika no munsi mu bisanzwe turavye n'amafaranga yava harimo kugwizwe dushorera hanze nubwo gushika no munsi kimwe bita balance commerciale igipimo cyo dushorera hanze nibwo tugurira hanze mu Burundi nikigira kirega 20% nico bita taux de couverture des importations par les exportations ndagisubiremo ni igipimo cyo kura bati ibyo dushorera hanze amafaranga dukuramwo dushobora kugura bingahe mu byo dukeneye hanze ibirenga 20% amafaranga cyo kuronka mu byo dushorera hanze exportation atuma tugura 20% ibyo dukeneye ugacivuga uti none uburundi foko twemera duhingura ibintu biki c'est une économie ifatiye iracyaye kurumira inyuma mu bintu byo duhingura amahingwa n'ibyo duhingura kandi tuvyemere kandi ico ni kintu hajyaze mu gihugu gikenye kiri inyuma ibyo birimo ibindi bihugu vyama bigavye turiko duhingura iki turiko turabrasa gute ibyo dukura hanze byinjira mu gihugu ono produit presque rien uravye mu bintu by'amahingura hera ibyo bitoro tubikura hanze imiduga yose iva hanze za ordinateur amatelefone imiti angre
amabyende kipuma impuzu ibirato ibyo kubaka amato de construction equipement ménager nayo bimwe mu no mu bifungurwa none we wumva ngira nakiri ngira ziva hanze yanakiri daziva hanze ama insecticide ibintu byose produit fito ikintu cyose kiva hanze none iyo ekonomi yacu ihagaze yavuga ko bati bagatima mpembero tukagera ngo turi kwije turagize gute nawe ntacu hingura ushobora ngo uri kwije tacu hingura hanyuma uravye uyu munsi wahariwe uburimyi twashaka turambe uburimyi bwo buterera gute mu bijanye n'amafaranga y'agaciro mu Burundi ngo bubeshye ngo uburimyi n'ubworozi muri ekonomi ngo iko imagaze ku burimyi n'ubworozi kera ibiterwa njabuka amazi ikawa ipampa n'ishayi ubipampa yoyo irikivugo muri raporo yasohotse ya BRB ibiterwa ubu tugirako c'est le principal produit d'exportation ni kawa ni icayi buke ngo n'intuze n'amabuye y'agaciro ubutare nabwo amahera yabwo ubwo burazi kumengo kwinjira mu gihugu vyabaye nk'umugani abari karateza imbere kumbure bariho ugacura none ya kawa dufise yo kawa tuvuga tuti niyo dufise ngo valeur ajoutée kuva kera ukaraba ahiye none nico dufise gifise valeur ajoutée karaho kigize uriyumvira none twebwe abarundi twiyumvira ipama ryo ryumva ryagiye iri kiboneka ama exportation turabaronika umwimbu genda usubira rokoro yo kwimbura ikawa neza mu Burundi 50,000 toni iheruka mu 82 mugabo kavuga ngo ikawa raba kuvuga ngo washize ikawa imbere ikawa gushika no munsi bifatire ko niyo iboneka ama exportation bubiro dushorira imbere ugiye ukarabamwe bita Rwanda rutegeza kugira entretien iyo kawa itaronka umwavu engrais iyo kawa izotirimbira iyo kawa ya makampanye yo gupompa no kugira iki atakiba kaba de désinsectisation za kera zahora ziri kera hari amakampanye yo gupompa ikawa ukatikawa ubu ntibiba gusubiriza imivyaro ishaje haro derido bimivyaro ivyaro imyaka 15-20 ukarabras ishwi haro n'amakaba ashobora kwatuti bashobora kwiga ashobora kubara n'ibiterwa bimwe kugira kubera iyi si yacu ari ntoyi twimbura ibiterwa mbumba rugo bibana na njabuka amazi aba moniteur y'abankadika kera warona aba moniteur dikafu bari abakurikirane bari nyibikawa ikawa udapoma ikawa utarodera ibivyari ikawa utaha engrais mugabo ukaguma ngo wikawa ngo tuko turodera ngamba dovize kwishorira hanze n'ubu hari amastock yo mu mwaka uheze yara atasho no kwishorira nanke twaronse kwishorira hanze kwishura abarimyi turetse ivy'igicu wasanga n'ubundi ari gitogi kubahimba bikikumugani none uwo muri iyumvire umurimyi yashoye ikawa kuva mu kwa kabiri amashuri agira atangure mu kw'icenda atarabona ubufaranga ikawa ijeje no kumuha roveni amashuri agira atangure rentrée scolaire bage bate gushora mu kwa kabiri mu bisanzwe premier paiement y'ikawa yaba mu kwa gatanu yanyuma yaba mu mpera zo kumunana aravuga ngo ariko bagira digitalisation ngo bagira gute none abakora isoko canke bagira iki bariyumvira impact iyo digitalisation y'inyarutsa ngire gute mugabo uwo murimi agira je kwa kideni
aje mu migwazo yakideni kugira ngo abana kwishuri yagumye ashora ikawi kaba yararushe yarayikoreye mugaba akaba atarabona urukuta abantu bo kwikubita gashi ico kintu kikava mu nzira nibo kwikubita gashi iri gikawa n'ujya burimye nyene none iri mu murimyi ayihevye roni ikirimwa nande ibi by'amafaranga y'agaciro ibyo dingene bari ko biravunja erega plus haba réévaluation plus les exportations sont pénalisées kuko plus ajya amafaranga aza mu madovise idolari rirevaluwe amarosete en francs abamake nukuvuga ugiye ukaraba recharge niki ucusanga umengo amaheruza kuruka mu marundi kuko umunyagihugu zo muhemba mu marundi ibinzo bikora ngaha mu marundi la valeur du dollar ivyo ugasanga irirevaluwe ikivura je make mu mwanya cumengo utanga uriha amafaranga make bigaca biba donko bikoma bizana ikibazo igihe bigera ku devaluwa gato y'idolari byaratumye abantu kubararima n'abantuze n'aba nibika bashobora guca bahemba kandi neza bivyihuse kubera wewe wakoza amasharge buronse rosette ico nubu ndikiratahu insio financier inyiri zitegura guhemba muri uno mwanya nayo mafaranga yabashira amagaranti donka amabanki ikindi ko ingene abagiteri bakorana hari abagiteri privé hariho amabanki hariho na leta uwo mingu mwese akuruka leta nayo nyene nivabone n'akageso kuko kwimbira kw'ibintu ariyo yonyene ishobora kubikora abantu bagenda bakiyugana ngo nabo muri leta bakafata ingingo batariko barabaza abandi ababayini abagiteri privé abakwiye kwico bita synergie d'action agahanahana ivyiyumviro mugasaga muri leta bashinzwe ikawa ibironi ariko barabaza serukira abarimye ariko barabaza abagiteri privé bashobora gukorana n'igiti ico cotera imbere gute ikintu ntuze cafouillage institutionnel ihari cafouillage institutionnel nukuvuga inzego nyinshi zibirara babo keshera abazumwe n'abakirundi ngo abahigi benshi bayobeza imbwa wewe uzokuma ngo ministère de l'agriculture yaho odeka yaho hayro bureau d'études gusa zike muri présidence iraho bose nikaba odeka yoyo ni acteur ame métal umugasaga kagira wazo mushikana mushaje buri bimwe bw'uburundi ngo twenye ibyo ngo ntigutara ngo baza odeka biro sati kabura inzego zimaze kuba nyinshi ngo ziri en compétition kuko abahigi benshi bavuga ngo babizimwe niko bica bigenda rero zitaziba mbi cyane zikabaza tutavuze iby'ubushakashatsi ingaruka ari kubarimi igihe bari kubaragira gute batiba guhebwa niki bizana iki gushaka guheba ikawa ugasanga ntibakibona makarusho iyo kabisa no guherengetera yibutse keri kawe ingene ya pompe ingene abantu twagira twese turi abana ibipimo bakaza gukata bakagira gute igitegwa njabo kabazi twese tukacuba tukagisonera mugabo urumva iyo miti no nikabitaja mu miti tagira gute mu bindi bivuga wagira remplacement des plants muri za Ethiopia cyangwa n'ahandi kugira marketing yo kuexporta irotare dar exportation hari nk'ikawa yo guhera umwaka uheze itabirashoka nibi impact we warahembye abantu ari nk'umwaka uheze ni masse monétaire warungitse muri circulation ifatiye ku iyo masse monétaire ata contrepartie y'amadovize irata ivyo barabyumviye mu misi yarakira saho mu kwirwi mu 8 amarosere d'exportation y'ikawa ya mbere yatanguye kugaragara yo biba bitaraza cagitoro dukeneye
kubura igitoro ngabona yakawa kwishyura iyo masa monetaire ukeye ukarungika mu bantu atacifatiye muri kurahemba none contrepartie yayo bantu izoza ryari ivyo birica ekonomi ukafata meru kanyagiza mu gihugu nibiki ubuhonye ni inflation dufise nibi biciro biragaragara ko ari amafaranga gumanyanyagizwa mu bantu atacafatiye ko Jonganya kubisigura umunsi umwe mwene biriko birica igihugu abantu ko bararungwa ngo buryo ngo niwe dopima iki nibiki nayo au niveau de l'économie réelle nta na kimwe cyahindutse ahubwo biriko bisubira inyuma investment muri secteur barazi yuko no kugira igisata gitera imbere hama hategeza kuja aba partenaires tanje za banki mondiale zandi tugira bateze imbere cyo gisata mwuga sanga amaproje mwamwa burizwa mwagira gute nico gitubaje subiye gutera kamo muri leta na cyane abashikiranganje bamwe baburiza nk'amaproje kubera ayo maproje ataje abahinyungu zabo bwite bakayavuruga bakagira iki ugasanga amaproje aratashwa biramaze kugaragara henshi tubitohoza tuvyumva muri leta abajejwe umukuru w'igihugu niki canke abaronwe nibahagabira hari izo ngizo abakadre bamwe abashikiranganje n'abandi baza kono ni projet canke bakayanka kubera ubwabi taje kubaha inyungu direct ugasanga ibintu biragize babwe ati bakoresha abahinga bagira ama etude bagire gute bakorere ku bintu by'ivyigwa ugasanga ntabantu ntibashaka bashaka kubica gusa muri politique duhibi utanjireho naka utagize gute iyo politique kwitwara mutabize ngo je ndabirye ndubushikira ngaye canke ni hehe oya bikontrole n'undi muntu canke nibikisi nemera hano atashobora kuraba inyungu z'igihugu baze baraba abantu ariko barigenza gutyo babateshe bamire nahandi yuguza gusubira iyo kabiri kigenda gutyo tudashobora tagira gute cyangwa bishobora difficile matagira gute niyo makutarashoka ideja nkitarashoka utusaga bugigendera takanovera ukwiteba ije mastoke cyangwa nibugu utusanga itengendera takanovera waje bahinga ariko kubwira ati ikitakaza kanovera ubwo burimye twashize imbere biko ibyo mu yagacoto nimba kinabivuge ibyo butari bose bari ko amafaranga atawumenye bagiye uravye amafaranga asohoka atinjira mu butari nikabika twatuba twicara mu gihugu turikije n'ibikiri byanjyazi nacyo twimbura nta mahinguriro ntaki umuyaga nkuwa urakomera ariko turahambaye imeraho turi hama twikosoreye mw'abarundi twemeraho turi twikosora nujaho igihugu cyangwa kirahambaye kiragize gutata tuhingura tatuvisa tatukura kora byose ukura hanze urondera tatuvira ukayabura ukagira ikintu isise kwasa uri gihugu nk'ibi byo watu tafisa amadovize n'umuntu atagira ratio mugira nawe wende kuri wikura bikura hanze kandi ugasanga rero n'abantu rero bamwe aho nyene bo hejuru ni bashaka n'ibintu bikomakomeye imiduga myiza ibikiri n'uburyo biheza bikatwara nibaza yuko ageze ko abarundi twikosora Parcem yatuje kurima amafaranga ya Parcem sayo kuja kurima hanyuma rero jewe ndi Nshaka nta wuntegeka umwuga wanje Jesu kurima abawujejwe barawukora nzobasigurira ingene hoteli imbere Jesu ndejwe kurima kandi nta wumbwira ngo nime ku gahato bavyumve urima narime abandi bakora ibindi akazi karagabuye sera division du travail ngacishwe une fois pour tout hanyuma naho nurima ntawenza gusezera ugira meje kurima ntanza gutelefona umushikiranganje kana ngo burya jengeye kurima nurima itongo ryane ntanza gutelefona
iyo ankete wayigiza urabona ko ntari itongo ry'iwanjye uraje ndarikoza ryo mu muryango nzaza gutelefona avocat sinzi wavuze avocat fleur amavoka nashatse kuvuga ibiterwa byasaba ko bishobora kuba ariko birashoye haravuze ngo amastevia ntimuvyibuka amaze kuvuga byinshi stevia ntizavuzwe amavoka n'abanje amashu ibiki nibi ugiye muri raporo ya BRD nta na kimwe urigera ubona aho cubona y'ubukorero aragahazi ibyo bintu bivugwa ubwa mbere aho nyene aba exportateur bose bajamwe bariduga kubi batorohereza harigeze kuba na seminaire sur ça baravyerekana sinzi ko ritirikiriko so urase kuzora yuko byo basabye bija mu ngi kandi leta imenye sishora naba prive ni bakuri ibintu bagashora ibintu hanze utaborohereje rero utagize iki ibizokunda murazo karaba nisi turime n'ingana ukaraba na kandi tuzorima izoshoboka gushika ubu rero sindumu engineer mu mavoka mu mashugwe muri za stevia canke iki gushika ubikihari uri kurara raporo bere bisohora nta bavuga tutire principal critique d'exploitation nta urabona ivoka nta urabona stevia nta urabona iki ibiterwa biracari icayi ikawa ni icayi byo principal nintuze ni ipamba ryo ryagi rikirimo banze baza n'ingene n'ipamba ryagi twasize twabore kujira kwabora export ikawa ikahana ubu bikizana ayo madovize hanyuma ikindi wacuba mu inkwavu biri muri bya bintu nyene inkwavu je sindo muhinga mu byo korora inkwavu sindi ibyo ntibirimwo navuze ico kintu cibihari n'ingene biriko biradusubirana inyuma ico ajije wewe umwe muri wewe rotari yo kugira intuze kuri nakivuze rotari guhemba abakozi abarima kabahemba karivyo nibisanzwe n'ibinyaruki ivyo none ikabategeza guhembwa abarundi me weje kubahemba yakawuri kwikoze kugirizanera contrepartie ikabi gituma ishoku bwa mbere ni marketing igenda nabi na ya kafu ya gestionnaire ziba inzego nyinshi zakugwarira kubijambo nibiki kumbere wowe uzanye umuyu nane Nshaka uyu abaruri we ntimubazi wowe uzanye kasete abitabyeme ni kafu yaje haje abantu tutako tuti harmonisation y'umuntu akijejwe nimuje en competition ivyo birama ugasanga abantu kwera ndi mushikira nkandi hari kindi wode hari indi biro ugasanga bari kumwe wese arondera ingene ivyo byoje ugasanga ko barafujirana nico bitare haje ko tabahigi benshi babezimbwa naho byose birajamo pese na marketing il y a la volatilité du prix du café au marché international bancaire wena kujorone kibu niko nakubwira nti ubuzigitoro atakaza kufisa amadovize yo kutagura kukibura ubyononera ikiwe none nturiga byoni ico kibazo kimaze n'umwana cu igavuga utaye amadovize yo kabi tarikira itasi to bakuheze nkabitora ariko bayagutse itarashoka yuyo bari kirateba bakubwira ko ari stoke sindavuga ngo ni 70 n'amatona ngaye mugabo irahari kandi consista hari yagira shoka bukiko hagataje ko nibi byu bitaragenda neza uwo tuvuga hari maze bavuze ngo agize nkunze n'abashinwa sinzi tuzora yuzo bitarabija mugabo nkuba amadovize ya mbere y'amaka iriko yatakuzarashika uca wiyaranda ko dufise ko bime gitoro rero ibyo tubinyarutse amadovize ikatangure gushika hakiri kare ntaza gukrea angap uritegura nimbuga tutivuze ngo ngizo apwexere nazo dukede yitegurira mu vyawe nawe birangure neza bo ndiko nabakiki ariko ravuga ati ntuze sini wanavuga ngo Parcem irangura ngo ndinde kurondogora
ivyo turangura birahari kandi nibigaragara ivyo rero byo kuvuga n'amadovize turayinjiza n'amaprojet tuyarungitse agashikira muri beri baraza agacafashije bon en français vous avez demandé Parcem